Abahungu benshi wabaciye amazi baragushaka bose ariko baratinya nuko batakuzi uko jewe ndakuzi nzoguhora ibindi sinzoguhora amafyeri amafyeri nzoguhora ibindi sinzoguhora amafyeri yawe amafyeri nzoguhora ibindi sinzoguhora amafyeri amafyeri nzoguhora ibindi sinzoguhora amafyeri yawe. Wanapata kizunguzungu wakiona vishungu skin color ya kizungu umbo wenye mafundo mapenzi na mwenendo wako yananipa mafunzo manigo no tupa kando. Niliwaambia umunsi umwe nzobazanira Trust Award kandi vuba ya vuba ya kamera kuko nawe nyene n'umuntu ahari amenye ko ivyo yagize atari ivyo. Okay, muri yo ndirimbo nyene yego iyo ndirimbo amisana kwa gasuto je nta muntu ntinya je ndubahuka. Sasa Kingorongoro negezwa Kingorongoro mwenyewe kazi ni ya nyumbani sio kazi imetoka mahali pengine haikutoka Kenya haikutoka Tanzania haikutoka ni hapa tena Kinama. But mimi nilishangaa sana kuona gisa na behave. That's not good, bro. Nyuguta aha nyuguta nyuguta aha nyuguta nyuguta aha nyuguta 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 aha nyuguta aha nyuguta. Yeah. Uri mbagaye kwanza mu nyuguta muko wengi? So mimi vesi yangu tuko wengi. Ya vesi yangu mimi na Kiswahili but mimi natani so weni bomba na konga nipe madogo nitakuharibia usinipe yale wewe unafikiri haujui kwamba mimi wananiita mzee wa hisia parapanda Italia sinajua nina bonge la mkia watakwambia bonge la mkia ni mkia wa ngombe Guys, mumeze gute? Meze neza, je meze neza kabisa. Rero guys, je nukurira ziko ndabakunda. Uno musi abasore iyi ndirimbo yitwa Nyuguta niyo tubenda barondera. Foke nze ndabavangira rimwe sometimes tujya vibe ya ikirere ngene kimeze hama duteza imbere n'abasani bacu. Uru nugwaruka rero rusanzwe ruba mu Kinama urazi ko je mvuga mu Kamenge mu Kinama. Sasa uyu yitwa 5G Mr. Focus. Yeah, nawe yitwa Mwana Boy. Yeah. Yoza mwamumvise. Sasa rero tuyage kuvyerekeye indirimbo zabo ariko ava yuko tuyaga kandi ngira ndabongere birigwa baravuga yuko wishima abahungu benshi wabaciye amazi baragushaka bose ariko baratinya nuko batakuzi uko jewe ndakuzi nzoguhora ibindi sinzoguhora amafyeri nzoguhora ibindi sinzoguhora amafyeri yawe amafyeri. Sasa abige muri ko murakurikira ikiganiro aba batipe ntibazobahora ikindi amafyeri gusa. Oya ahubwo amafyeri niyo mukunda sinyo murapenda. Twe mu bisanzwe twikundira amafyeri. Donc umukobwa yifitiye amafyeri. Dufyeri akaba kubita amacoba abandi hari hanze nta kibazo twebwe ni bon. Na mahoro meshi. As long as tu kule abagare ko ni gare huko hivyo lakini akifika kwangu atulie kwa papa. Kabisa. Tulia kabisa. Sasa Nyuguta kwanza bisiguriki 5G. Nyuguta it's kinda like kukatika. It's kinda like kukatika ikintu tuvuga ngo katika iyo ndirimbo kukatika. Ni Nyuguta mugabo ni Kirundi kandi ni Kirundi cindani. Kunyuguta. Kunyuguta ni nko kunyukura umva je mbongo no kunyukura. Ni kunyukura mugabo muri sense ya music ni kukatika. Okay. Nyuguta. Yeah man. Yo niyo ndirimbo ihitinze nga mu gisagara ca Bujumbura guys. Je ndabazana ibintu biri ku mwanya kandi bikaze. Niyo ndirimbo iri kiravuzwa cyane hose ugenda hose mu mastudio agiye atandukanye mu radio yose uzawumva ariyo ndirimbo gusa iriko iravuzwa. Ndibaza mwayumvise ubwa mbere. Sasa rero Mwana Boy usalama upo lakini? Yeah, I'm good. Man. Yes man. Pendeza mzee. Inshallah Mungu anajalia. Yeah. Sasa mumu nakunda kuririmbana na 5G. Sasa ni timu muri timu canke muri? No turabagenzi kandi
ya twakoze team nyene kugira turabe ingene umuziki wo Burundi tuwufata yani ya Okay. ya Okay, 5G. Je hari imiziki yawe nigeze kubona nageze kuja muri studio baranyereka imiziki yawe urumva nico gipimo yampaye uyo mu producteur yitwa Sule. Okay. Ni yanyeretse ati wana tipe niko na most niko namukorera ikintu. Yeah. Ariko nticakorewe no mu Burundi ico kintu. Okay. Video yayo yabereye muri Kenya umengo okay. muri Yeah. Kenya. Kenya. Kuna korera no mu Burundi canke muri Kenya? Hose. Hose je ndahakorera. Iyo nje mu Burundi ndakorera mu Burundi, iyo ndi hanze uri kurondera iki cyane rero nk'ubugiye nko muri Kenya kora muri Kenya ubugiye kurondera yiki? Okay, urazi mba hariya muri Kenya mu bisanzwe mba hariya donc il faut que akazi nkorana n'aba producteur n'aba director bo hariya nkuko nyene nkorana nabo ngaha muhira. Okay. Sawa, reka tuje ku ndirimbo ntuze iyi amafyeri DJ Feedbite. Vyagenze gute ko muyumvire Feedbite kuri ya ndirimbo ya? Okay, Feedbite I guess twarahuye turavugana ndamubwira ko mfise ikintu nyene arambwira nta kibazo dogo we uraza tuvugane fresh ibintu twaravuganye ko Feedbite arazimvye yego arazimvye mugabo je ndamufata nka brother wanje nabwo yanyishe vyatari nibisanzwe gusa yego kabisa mwana boy nuko nyene vyagenze canke erega ko ushaka kuba mukorana ariko ugasanga yemesi ukikana ngungiya ariko nawe ari ibinduzi twibira kabanga rero kungene vyagenze Filiberi ni brothers ya it's brother yakoze service ku yani alitufanya service kama kwa sisi Kirundi bandanye Kirundi service kuba peti biwe bumusite. Okay. Okay, kandi yabikoze neza kubera twakoze collabo asha ubu ni hit song Burundi bwose kabisa. Ya kandi turamushimiye gose yani ya sure. Muva kwa Filiberi muja kwa Kingorongo. Magic Soldier wa Soldier Kingorongo. Yeah man. Umwana wo mu Kinama kandi Kingorongoro ni super ni star. Amu Burundi n'umustar kabisa. Kamera kuko nawe nyene n'umuntu ahari amenye ko ivyo yagize atari ivyo. Okay, muri iyo ndirimbo nyene. Yego. Yego. Iyo ndirimbo. Amisa na kwa Gasuto. Je nta muntu ntinya je ndubahuka. Sasa Kingorongoro negezwa kurondera ivyo bintu yakoze. Je nzo bibabwirira ngaje mwe nimwiteranye nawe. Sivyo. Je nzo vyironderera kuko arazi ingene yuko ari we yabikoze. We murondere abikubwire kuko jewe mu bisanzwe nivyinjira no mu mutwe wanje kubona umubraza nkuriya urazi ureye no mu braza adukiriye mu muziki mu myaka muri vyose mu bisanzwe. Hama twagize akantu nyene nk'aba peti wo mu Kinama duhure dukorane song hama umubraza agaca adushinya inyuma kweli akagenda. Ariko igikorwa carasohose video niya irahari ifise imisi ibiri video ni guta yego yaraje muri video ariko oya ntiyashitse no muri video. Sawa ngoja ivyo nzovyikorera sasa rundi mumesha kama nitwaje munyuguta nyene NMB Alan Buvoila ni mbaya mani mbaya no numuka introduction watangura oya introduction ni babiri oya ni watangura refre ni watangura refre direct ego yeni aje wewe ntaherere wewe nakabaya ujya nakabaya kandi Alan B big up ni mbaya mani niwe yagize ibintu bitandukanye mu ndirimbo yanje yakoze amateka gose kuzana chorus kumena umutwe ya kabisa naremeye shut up Alan B. Alan B mbaya gender ndabivuze rero guys we muraza kumuze kugira mu mvirizi yo ndirimbo nyuguta ni Kirundi ciwacu nyuguta mwe muraza kumva abapeti bahuye vrema kana Kingoro arimvye neza cyane arabizi bisanzwe arabizi. Sasa rero iyi miziki mwe muyibonera ikigenda gute kaweda nka mwebwe mutaraba uja kugwe nk'aba Fernando utaramera nk'aba Linoji mwe munona uyu muziki mubona umeze gute uri kutera ujahe ebona bihaburiki. Reka basi nanje ndakubaza akantu none we ubona habuze iki kugira tumere nk'abo wavuze ikibuze hariho aka video nakoze ngaha nyene bazokabona zogashara kuri Facebook kuko ni gatoya navuze ati abasani b'abarundi benshi basora indirimbo imwe akaca yibona ye ni Burna Boy yahejeje tumengo yahejeje sabona yahejeje
ntazi yuko indirimbo isubirizwa n'iyindi indirimbo ikazisubirwa n'indi kazi unatona ihashuye kabisa ni kali iyo sohora matope urumva bikaca bituma akaca yibrandinga rero nkuko mengo ni Fizo anafaa kuwa mkubwa tayari na mkubwa kafege unaona kafege unaona astokei urabona nga dukore kigani atahemera ngo hapana ngo twene ngo nani urumva tawo kurondera malo ibintu birenze uburyo bwiwe iyo niyo point of view yanje nkawe musane rero 5G Mr Focus imbono yawe ni yihe kuruno muziki? Do you know in this music or in this industry ego you know in this music in this industry in this music and industry manake nini mo manake kwa huu muziki ama kwa hii industry hari ikintu cyitwa support rero zo support kuzironka suku nyene ati buke oya izo support ndazironka kuri wewe n'abandi rero wewe ujenga kumfasha mu kintu umufashije byinshi umufashije kwanza aba audience bawe ngiyo umufashije donc uba uguruye yindi miryango je nazi sivyo rero nga twe tubuze support which support okay all I want is all medias or radios they can play our music turimo turagira imiziki myiza tene izo ngoma ni ngoma ziko zinaingia mu watu but unakuta they are somewhere uko limited like wamekulimit mahali wanakwambia we uweze kuvuka hapa inakuwa kuna mpaka fulani kabisa. That's the problem. So me all I want is nataka tu hapa Kinama kuwe kuna mtu fulani ambaye ni icon mtu ambaye tunaweza tukakuwa tunaangalilia eko kwa sababu ukiangalia wengi hawapo. Brother yetu ndo huyo ametukimbia Kingorongoro mwenyewe. Kazi ni ya nyumbani sio kazi imetoka mahali pengine haikutoka Kenya haikutoka Tanzania haikutoka ni hapa tena Kinama but mimi nilishangaa sana kuona gisa na behave. That's not good bro. Uwezo ka behave like that wakati tumefanya kazi tukiwa sisi wote na hiyo kazi ilikuwa ni nia na madhumuni ya watu wote wasanii waliojumuika kwenye ngoma ile then the guy baadaye anaenda angekuja hata kufanya mistake tumeshamaliza kushoot kila kitu akasema sasa mimi hii video mtaiposti kama hapafanyiki kitu fulani hapo tungeelewa kila kitu ni kuongea lakini sasa wewe ukienda na chill na sita chill kwa sababu hatujui what's going on So tunahitaji support from here kwanza nataka kwanza sana tueleweshe watu hapa nyumbani kwamba kuna vipaji na ni vingi sana hapa Kinama kuna vipaji vingi sana niko na wasanii wenye mimi nakubali kwanza hapa nyumbani wengi sana lakini sasa hao wasanii wenyewe kwanza hapa sisi kwa sisi hatupendani that's the issue but hivyo hapo sitaki kubiongelea sana juu hiyo sio point yangu mimi point yangu ni muziki wa Kinama uende mbali mahali lakini you can't support your artist kutoka area yako uyu mviri we kwanza uko mbitu gani uri mubiki ico kintu je kirambabaza kandi mumbabarire ariko ndabivuze jewe shaka support ivuye muhira iba ariyo nyinshi gusumba nataka Kinama ndo niongoze kushinda zingine site zote kwa hivyo guys do the necessary wanapata kizunguzungu wakiona vishundo skin color ya kizungu wombo wenye mafundo mapenzi na molendo wako yananipa mafunzo manigo na tupakando mafieri yako ni gumzo kama tia rukundo gwawe ni ngonga na ofisa mafieri yakoreshe mugutamba reka ndabi kubwire mu mwanya jengiri soba nibaza ni nambara jewe no kubera soja man jamani mbaya mwana boy uko mkali rega ko ariko mubonye mwisite no gwaza yuko ari umusana afite talent nkiyi ariko uyu 5G Mr Focus ashe yamari swaga n'inzobe yiwe wana ari swaga ugumuhabuka niri kujaga nyumbani tukumushane naraje Kasema ba Messi. Mwana boy kanafua, alikuwa kanafua. Unajua sasa mimi kuna kitu naogopaga. Kuna siku utanipigaga surprise nyumbani unikute nimekaa venye nataka. Hapo sasa ndo mimi, yani kila mtu ananiambiaga sasa brother, mbona uko hivi kweli? Korashumnganya akitokea hapa bahati mbaya. Ndio kazi yangu. Kama umeshikwa na najua hiyo kazi yako. Toka kitambo sasa nakuaga makini sana. Lazima niwe niko clean all the time. Clean all the time. Ngenda toka hapa najua Kiingereza. Sasa mwana boy, wewe leo umbisa majambo brother yavuze yashikirije
ndibaza wa mutahuye ariko ivyo bintu ko mukorana kandi ari mu brother mukorana ibintu kuva byinshi murabana hafi yego ntubone ko iyo bizotuma imiziki munayiheba muvuga ati twebwe none oya twe turabandanya n'ukuri umuziki kubera twe umuziki n'umuziki uri mu maraso si kuvuga ngo ni ibintu gutwa okay très bien kandi bisi wezi stop one day man tuzozana Trace Award Trace Award mwana boy take 5 kubera byamaze kubananira mu Burundi bagira ama hit song zikaishia hapa Rwanda tu mzee so twewe dushaka gukora umuziki international umuziki ushika ahantu bakazana Trace Award bakainvita abarundi natwe twibone muri list basi wari umuziki wo Burundi bawushira ku inzigo sinziki niki mugabo strategy zose to turazizi okay sasa nk'aba baci intege ubabwira gute abantu nk'ububona ukavuga ati uyu musani ndamukene dukorane kugira ikintu gikure kora nimo twishikana kuri iyo Trace Award atamuririmbyi akomeye cyangwa abandi basani mufatanije urugendo bafite izo objective abo babaci intege rero babwira ikintu babwira babandanye kubera umuziki wa kisasa so ni muziki ambao unaonekana mu watu ukifanya mzuri utapata wa kukusaidia so nadhani nikawaambia tu kwamba wapambane mzee sababu hivi muziki ni biashara sio ile ya Burundi walikuwa natuficha hivi tushajua njia rahisi zote yani so ndo maana niliwaambia umunsi umwe nzobazanira Trace Award kandi vuba vuba ndiro sasa ringenda gutuma ikintu rero mwana boy iryo jambo umunsi umwe nzobazanira Trace Award iyo ni indirimbo iyo ni nyimbo cha muri studio mapema sana wallahi acha ja muri studio si janja muri studio one day nindwi indirimbo yo kwitwa one day cyangwa umunsi umwe iyo ndirimbo urazi ikintu nzoyikorera iyo ndirimbo nzoyishira nk'iyi wanje mwe muzokore izobeho gusa audio na video kama kawaida yenu je uzocu yimpereza ati sasa tuyikoze iki je nije nzomenya ico ndayikoze iyo ndirimbo kubera iyo jambo sadbari wabisema abarundi bafata umengo ni blague umengo ni ibintu urumva bisanzwe ariko birababaje cyane kubona igihugu cy'u Burundi ko nabafizo basabye ngo baloriro ba dramati bari noji ni bengi sana bifesi basa ni bengi bagifanya ba international ariko himana niza award nihagire numwe ana duserukira ivyo ni ibintu shock objective office mwana bongano weririmba iyo ndirimbo hamuzora hari cyo urenza ko Fabji ikintu kimwe agenda babwire kuba ducinege okay they can keep going because for us we can't stop even if imvura yogwa gute twebwe tuzokwama dukora kandi Mr Focus Mona Boy nabandi dukorana muzokwama mubabona uko nyene hama abantu nibaza muziki hauna language music has no language you know umuziki urashobora kugenda nawe urimo mu gishinwa as long as the song is good everyone gonna listen to it but ikintu kimwe gusa twebwe jewe kwanza nka 5G jewe kwanza asha nibitege ko Jenzo stop umuziki kuko Jenzo bandanya kugera naho apana wenyene turi kumwe wizizanja imbaga hivi nukuriro muziki ndacayikora yani ivyo mugira vyose twebwe tuzokubita imiziki tuzokwandika tuzogira ama video no matter what we spend how much money but we'll do it just because we love music no matter what we spend money is do it kubera nyene tubikunda no matter what no matter what now at least tuka stop yani no matter what ariko acha niruze swali mwe mudukurikiranga mwe murumva icyongereza baracumva nyene ega nasanze kubona basi muri ega je nasanze mu Burundi tuvuga indimi nyinshi kuko ujenga n'igifaransa uraronka uw'igifaransa ujenga n'icyongereza uraronka n'igishinwa donc lugha zote hapa kwetu sisi Burundi tuko na kitu kinaitwa ujuaji sisi huwa tunachukua lugha zozote tuna mix tunafanya ikiwa yetu moja tunachukua huku alafu tunafanya kitu chetu sisi sasa hizo ushasikia Igiswarundi sijo
none sivyo nyene ngo nje ndi murundi kazi Giswarundi ico ni Giswarundi biraba kabisa. Rero guys reka ndabashimire cyane, ndibaza tuzogaruka handi mwazanye ikindi gikorwa ngani twaje kubabwira amatangazo cyo kuba present igikorwa kandi abatipe baraberewe maze barabere ndakenda Luku ni safi Luku ni safi sasa wewe vipi papa ziko bei umezingua hapo mzee hapa sijazingua kwa sababu papa ziko bei unaona ziko bei na kamera tunatumia ni kamera kubwa, ni kubwa sana. Kamera mali kwambia ni ngapi? Aliniambia ni 14 milioni 12 milioni 12 milioni. Sasa hizi mikrofoni ni 1 milioni 500 moja ama zote zinakuwa ziko complete unaona. Location hapa tumelipa ni 100,000. Merci. Sasa hata ni vai nubwo roza ndi kibuchibuchi ndakenda mama kibuchibuchi